umugabo wese uzohura nawe azagira umugisha ku bwawe, umugore wese azohura nawe azagira umugisha ku bwawe, umusore azohura nawe azogira umugisha ku bwawe, umukobwa azohura nawe azogira umugisha ku bwawe, inzu uzoraramwo izobemo umugisha, ikibanza uzohongeramo kize kigira umugisha, aho uzorongogwa hagira umugisha, aho uzoba hagira umugisha, abazokwegera baze bagira umugisha kubwo kukumenya. Ariko namoni hotela haleluya. Umuntu wese azokwegera ihema ryawe azohezagirwa kubw'umugisha w'Imana mu izina rya Yesu. Umuntu azokwegera ubuzima bwawe azoba kumugisha kubera umugisha w'Imana wabaye hejuru yawe. Imana iguhindura umugisha mu izina rya Yesu. So ubundi bushobozi bw'umugisha sigaranye bitatu hamaca dufata umwanya gusenga. Ubundi bushobozi bw'umugisha busa n'inyigisho meruka kwigisha last time pana muri indwi yindi yaheze, nariko ndavuga divine guidance, kurongorwa n'Imana, kuba mu kibanza Imana gushakamo. So umugisha w'Imana uguhe utuma umuntu agira icyo bitwa divine direction, uragutumbereza ahantu h'umuhezagiro. Umugisha w'Imana uragutwara, it transports you, uragutwara, uragukatisha, ukakujana ahantu the true place where you belong, urakwinjiza, uguhereza ikintu bitwa direction, ukutumbereza ahantu hari umugisha. Umugisha w'Imana muri kuno kwezi ugutumbereze ahantu hose hari umuntu w'umugisha Imana yateguye ko muzohura mu izina rya Yesu. Umugisha w'Imana muri kuno kwezi ugutumbereza ahantu hari amafaranga yawe. Umugisha w'Imana muri kuno kwezi ugutumbereza ahantu hari amasezerano yawe. Umugisha w'Imana muri kuno kwezi ugutumbereza. So umugisha w'Imana uje hejuru yawe. Ntabwo umuntu apfa kugira umugisha gusa. When you are blessed, you get what we call divine direction. Imana yagutumbereza. God directs you where he wants you to be. Aishaka kugutumbereza, aishaka kukujana. Yesu natufashe cyane gose. Kandi maze kugushira muri ico kibanzi kwipfuzamo, umugisha utangura kuja ahabona. Dusomere Genesis itanguriro 26 uhere ku murongo waho wa mbere ugeza ku murongo waho ku murongo waho wa kabiri. Tanguriro 26. Mbere kusoma ngaho hano uyu mugabo yitwa Isaka yaragize ubutunzi bwinshi, baramusibiriza iriba rya mbere, rya kabiri bararisibya, rya gatatu bararisibya. Irya gatatu niryo yageze ko amaze kurisibura, iryo se wiwe Aburahamu yari yarasize ararisibura. Ntibarisibya, ntibarigwanira, ntibaritonganira, atavuga ni Imana inshize ahiyaguye. Ni kuvuga uyu Isaka aho Imana yari kiramutumbereza hose abantu bamugirira amashari, mugabo umugisha ni wigera uhagarika kumurungika ahandi hantu hari riba ry'umugisha. When the blessings of the Lord is upon you, abarozi nibica kimwe ntago bashobora kubimara, bibaza ngo baraguhagarika iki niki, Imana igahagurutsa ikindi gisumba ico wari ufise. Abarozi baraguhiga bakibaza ngo bakugariye ngaha, Imana ikakugururira iburyo. Abadayimoni barakurondera bakibaza ngo barakugwanyije, bakugiriye nabi, mugabo Imana ikagucira izindi nzira batari bitese. Umugisha w'Imana ugutumbereze mu masezerano ya mwizina Yesu. Iriba ridashobora kuzibwa no gufotanganywa n'abarozi n'abadayimoni mu izina Yesu. Dusomere umurongo wa mbere. Hatera iyindi nzara ya kabiri muri ico gihugu itari imwe ya mbere yo mu gihe ca Aburahamu. Itanguriro 26 umurongo wa mbere. Dusomere. Hatera iyindi nzara ya kabiri muri ico gihugu itari imwe ya mbere yo mu gihe ca Aburahamu. Isaka aja i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Uhoraho aramwiyereka ati ntumanuke nguje muri Egiputa, usube mu gihugu nzokubarira. Ba urasuhukiye muri iki gihugu, nanje nzobana nawe,
nguhe umugisha kuko wewe n'urubyaro rwawe asubiremo gato asubiremo ba urasuhukiye muri iki gihugu nanjye nzobana nawe nguhe umugisha. ntumanuke nguje muri Egiputa. Imana yo mu ijuru, umugisha w'Imana wagiye hejuru yiwe, waramubujije kugenda mu kibanza kirimo inzara. Uramubwira ni don't move, stay here, guma ngaha. Umugisha w'Imana uragutumbereza. Ubushobozi bw'umugisha, iyo ubushobozi bw'umugisha buje hejuru y'ubuzima bwawe, uragutumbereza mu kibanza cyo gufungura no kujyamo. Icyo gituma navuze ni umugisha w'Imana ushobora kuza hejuru yawe ugakankamira inzara, ugakankamira amapfa, ntaze yigera asubira kumenya umufuko yawe n'urubyaro rwawe n'abana bawe. Umuntu wese ari hano afise ikibazo cy'ibyabura mu rugo rwiwe, Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha, ubushobozi bw'umugisha bukankamira inzara, bukankamira ururyi, bukankamire karane y'inzara mu muryango wawe mu izina rya Yesu. Tera haleluya. Kubera umugisha w'Imana yaguhaye, abazogukomokako ntibaze bigere bamenya inzara mu izina rya Yesu. Abazovuka mu nda yawe ntibaze bigere bamenya inzara mu izina rya Yesu. Yesu natufashe cyane gose. Reka ikindi naco ngiye guhereza ko nikindi bitwa uburinzi. Mwari muzi ko umugisha ufise ubushobozi bwo kukurinda. Blessings of God is able to protect you. Umugisha w'Imana urashobora kukurinda neza, ukakuzigama, ukaguproteja neza cyane. Dusomere Itanguriro nyene 13 ku murongo waho wa 2. Cumi na gatatu turasoma. Umugisha w'Imana urakurinda, ufise ubushobozi bwo kukurinda. Imana yaguhaye isezerano ryaho uzoja n'iki zogukorera. Nta gishobora kwemera ko hari ikintu kikwica mbere yuko winjira mu mugisha w'Imana. Ntago muvyumvise. Haleluya. Umugisha w'Imana urashobora kukubuza kurongorwa n'umuntu mubi, kubera ko Imana izi neza ko uyo muntu azogukura mu mugisha w'Imana. Umugisha w'Imana urashobora kukubuza kugenda ahantu kubera izi neza ko aho hantu wewe urahashaka kuhagenda, mugabo umugisha Imana yaguhaye ntago uri muri ico kibanza. Imana igomba kuguhezagirira aho umugisha w'Imana wateguriye kuba pride. Somere Aburahamu atandukana na Loti umurongo wa 2. Kandi Aburahamu yari umutunzi cyane w'amasho n'imikuku n'amafeza n'amazahabu, nuko agenda aratahira. Mbere yuko mvuga kuri protection, reka mvuge kuri ntuze ya kuri provision kuba provided. Donc gufashwa n'Imana mu bijyanye n'ibifatika. Umugisha w'Imana iyo uje hejuru yawe uragucira inzira kugira ngo ushobore reka ndakubarira, nimba iyo umugisha w'Imana ugiye hejuru yawe, Imana ikaguhezagira ugahagara neza mu masezerano y'Imana, ukaba uri mu bugombe bw'Imana. Umugisha w'Imana ushobora kugukura ahantu muri zero, muri futi, ataco kwambara ufise. Umugisha w'Imana ukakwambika ataco kujya ufise. Umugisha w'Imana ukakugaburira wari waronze warihereye ko. Umugisha w'Imana ukagutungisha wari umuntu udahabwa agaciro kubera ata amafaranga ufise. Umugisha w'Imana ukaguha amafaranga. Umugisha w'Imana ukaguha ikiganza cyiza mu kazi. Umugisha w'Imana ukagurungikira ubufasha bwose ukeneye. Umugisha w'Imana ndabona abantu Imana yagiye ikura ahantu hasi bari muri vide, badafise ibyo kurya, badafise ibyo kwambara. Uyu munsi bambaye amakoti meza, uyu munsi bambaye imyambaro y'agaciro, uyu munsi bambaye ibirato byiza, uyu munsi bambaye amashati meza. Ndabona abantu Imana yakuye mu kujya
kuryama ku birago, ibashyira mu matera meza. Ndabona abantu Imana yakuye mu byumba bikengeretse ibashyira mu mazu ameze neza. Umugisha w'Imana uratanga n'ibifadika, umugisha w'Imana uragaburira, umugisha w'Imana urambika. Ubushobozi bw'umugisha iyo buje burasohora ikirago mu nzu yawe. Ubushobozi bw'umugisha iyo buje burasohora ubukene mu nzu yawe, burasohora inyatsi mu nzu yawe. Imana irekura ubushobozi bw'umugisha hejuru ya mu izina rya Yesu. Ntabwo nari ngayotera. Haleluya. Birashoboka ko umaze igihe witeze ibiganza by'abandi, misi yose ujya ari uko abandi baguhaye. Mu izina rya Yesu Kristo, Imana ikugira uwo abandi bajya kubera ko wabahaye. Imana mu ijuru igugire wo gufasha, wo guhezagira, wo kugaburira, wo gutunga imiryango, wo gutunga ingo. Apana kumera nk'uduswi dutoya tutazi kunoba, twasama bakadutamika. Imana yo mu ijuru iguhereze kwinobera, iguhereze kwironderera. Imana yo mu ijuru ikugurura umugisha aho uronderera uronke. Umugisha w'Imana ugutumbereza aho uronderera. Umugisha w'Imana utanga direction, ugutumbereza ahari akazi keza, ahari amafaranga, uguhereze kugira iyerekwa ry'icyo wokora. Umugisha w'Imana ugucira inzira muri icyo kintu mu izina rya Yesu. Hallelujah. Blessings of the Lord. Umugisha w'Imana. Yesu nadufashe cyane gose. Ndabona Aburahamu, ijambo ry'Imana twari dusomye ngaha. Aburahamu yavuye muhira kwa se na nyina. Imana imubwiye nti va mu nzu ya so, nta mafaranga ataha asohokanye, nta mafaranga yo kuriha inzu asohokanye, nta stoke y'ibyo kujya janye, mugaba jana umugisha w'Imana. Imana yamubwiye nti nzo guhezagira, nzo kugira ihanga, imiryango yo mu isi zohezagirirwa muri wewe. He is empty handed, nta kintu afise mu biganza, ariko asohokanye umugisha w'Imana, asohokanye ijambo. He's carrying a word. Asohotse yambaye impuzu imwe, asohotse n'umugore wiwe gusa, mugabo asohokanye ijambo ry'umugisha. Iyo ujanye ijambo ry'umugisha, iyo usohokanye ijambo ry'umugisha, iyo usohokanye ijambo ry'umuhezagiro, reka kuvuga ngo nzobaho gute, nzogiki, bizogenda gute, how life is going to be, ibintu bizogenda gute. Mbega hari ijambo ry'umugisha riri hejuru y'ubuzima bwawe. Nimba ritari hejuru y'ubuzima bwawe, Imana yambwiye ko hari ijambo ry'umugisha igomba gushira hejuru y'ubuzima bw'abantu. Warasohotse muhiri wanyu bakwirukanye, bagusohoye mu nzu, bibaza kutazobaho. Umugisha w'Imana uragucira inzira mu buryo budasanzwe kandi ukugura imiryango. Umugabo yaragutaye yibaza kuzoca uba inzererezi, ariko umugisha w'Imana uri hejuru yawe ntabwo uzokwemera kuba inzererezi mu izina rya Yesu. Abavyeyi bawe baraguhebye, barakuvuma, bakugira igicibwa, ariko umugisha w'Imana uri hejuru yawe ntabwo uzotuma uba igicibwa mu izina rya Yesu. Ndiko ndabona abantu ngaha kubera umugisha w'Imana bazosubira muhiri wabo bambaye neza, bafise imodoka, bakayangana, batangaza imiryango yabo. Ariko nta muntu ari ngangwa atere haleluya. Hari abantu bavuye ku gatumba bavuma, birukana, basohora, bava mu ngi wabo, bava mu miryango iwabo, bariko barahunga. Imana yo mu ijuru iguha umugisha. Haleluya. Imana yo mu ijuru iguhereza umugisha. Uzosubira muhiri wanyu utwaye imodoka, uzosubira muhiri wanyu bahereza umutahe wo gukora, uzosubira muhiri wanyu. Ariko abizera barihe batere haleluya. Where ndabona abantu umugisha w'Imana ugiye kubako, ndabona abantu umugisha w'Imana ugiye kubako. Hari abantu babwiye kuzopfa utarongowe, hari abantu Imana igiye guhereza abasheri, uzosubira muhiri wanyu. Hallelujah. Hallelujah. Uzosubira muhiri wanyu umufashe ukuboko n'umwana ku ruhande mu izina rya Yesu. Abizera barihe batere haleluya. Abarozi b'iwanyu batangare, abantu bazi ko bazi kuvuma, arabahinga bo kuvuma, bagiye kumigwa kubera umugisha w'Imana urabomora amabariyeri y'imiga. Yohana shiramo igisirimba dutambira Imana vuba vuba.